Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Amakuru akomeye cyane avuye mu iborero rikuru rya Gitega na amakuru ateye ubwoba munyemerere tuze kuyagaruka ko yose mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye mu gisagara i Bujumbura, na mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu, abari mu Kirundo, abari mu Ramvya, abari n'ahandi mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane yahije kudushikira. Reka rero nditwibagire kubaha kaze na mwese muri mu mabohero agiye atandukanye, na cane abapfunzwe muzira akarenganye. Tubaye kaze muri aya makuru akomeye cyane yahije kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Reka nsubire ndagukengurukira cyane inshuti munywanyi kuri waje gucyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma nuko munsi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracaho narakazo jyano nyene upyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zira muntu mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ku nkuru y'umubabaro iteye ubwoba iriko yama yibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Nyuma yuko rero narumvirije amakuru avuga yuko hatowe ikiziga ahamenwa imicafu, gushika ubu ngubu rero bikaba vyarikekwaga yuko coba ari ico wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Gushika ubu ngubu rero General Alain Guillaume Bunyoni ntarasubira kuboneka mu iborero rikuru rya Gitega, ariko aka kanya amakuru akomeye cyane iyindi nkuru iteye ubwoba nuko habonetse ikindi kiziga, aho nanone amakuru akomeye cyane yeje kudushikira kibonywe n'abanyagihugu, aho nanone cyari kinyegeje inyuma nanone yaho bashira imicafu na cane hahandi hadacungerewe, bivanye nuko abishikiye ku iborero rikuru rya Gitega bavyiboneye. Ndababwira ukuri ibi vyose biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi biriko nanone biraboneka nyuma yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene atamerewe neza, bivanye nuko iyo bariko arakoreshwa n'ibihangange mu bijanye nanone no kwibonekeza no kwigaragariza ku bene igihugu, ariko nanone atangingo nimwe arekuriwe gufata. Bikaba mu nyuma z'uko rero vyavuzwe yuko General Alain Guillaume Bunyoni yoba yagandogowe nk'uko umutambukanyi wiwe n'umwigeme wiwe Darirene Bunyoni babishikiriza ku munsi w'ejo haheze. Nibo bishikiye ku iborero rikuru rya Gitega ku isaha 2 z'agatondo, aho nanone bahishikiye, ariko nanone abo mwigendereza bari bahazindutse bavuga yuko gushika ubwo ngubwo rero bariko barakora amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko birakwiragizwa, nyuma yuko rero abo baryango bobo bamenyeshejwe yuko General Alain Guillaume Bunyoni amerewe neza kandi ari mu iborero rikuru rya Gitega. Ariko rero ikibababaje cyane nuko batigeze bemererwa kuba nanone bo kugurirwa kugira ngo bishikire aho mutama yoba apfungiye, niba koko yoba ataragandaguwe nkuko biriko birakwiragizwa irya nina. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero arateye ubwoba. Ibi vyose rero biri kwama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko rero gushika ubu muri aka gatondo hari ikindi kiziga nanone kibonetse. Gushika ubu ngubu rero biriko birikekwa yuko coba ari ikiziga c'umutegetsi, nubwo nanone abamenyesha makuru bacu bakiriko barabigira ko amatoza muze kunyemerera tubibabwire mu makuru yacu mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri rero ibiriko biraba muri prison de Gitega birateye ubwoba, munyemerere vyose tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Iborero rikuru rya Gitega heje kwibonekezamwo ibintu biteye ubwoba kandi biriko vyama biboneka. Ndabibutse yuko rero bibaye mu nyuma zuko ku munsi w'ejo hahera mwarumvirije yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika, ariko abandanya yihagira ikibanza cyo kuba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu ngubu atangingo nimwe arekuriye gufata ngaha mu gihugu c'u Burundi, nani yo mvo rero mwaba mwumviriza yuko abariko arabandanya amaramaza nanone abategetsi bakomakomeye na cane abari mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ndabibutse yuko rero hari n'ayandi makuru akomeye
cyane turibuze kugaruka ko ariko arakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu Burundi n'ayandi abagiye atandukanye tuba tugira byose muganda kubwire ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. General Alain Guillaume Bunyoni uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ijambo ryiwe yasigoye bwa nyuma ubwo nanone yokatirwa urwo gupfunga ubuzima bwe bwose mwarumvirije yuko yashikirije yuko ubutabera canke ubutungane bwo budahereye nga ivyo rero akaba yarabishikirije imbere y'abanyororo bose na cane n'imbere nanone y'abashikiriza manza ubwo nanone bariko nanone baramukatira gupfungwa ubuzima bwe bwose ku itegeko ry'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika wewe n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivanye nuko vyavugwaga yuko General Alain Guillaume Bunyoni gushika ubungubu rero apfunzwe yagirizwa kuba yoba ari we nyene azi uwo yaragandaguye umuyisi President Petero Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero munyemere vyose tuze tugenda tubigaruka ko mu buryo bw'idonido amakuru mwaragiye munyegezwa nga mu gihugu cacu Burundi ariko kuri Burundi News TV yose tuyagira ko amatoza kandi tukayatosora tukayabashitsa ko mu bigano vyacu vya misi yose idonido. Turaza rero no kugaruka ku makuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko rero Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika iyo bayejeje kwihagira ikirimba c'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko rero n'inyubako zahora ari z'umuyisi President Petero Nkurunziza aho wazo umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni apfungiye gushika ubungu rero zihagiwe na Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Abanyagihugu rero bakaba bafise ubwoba n'igishika vyose bivugwa yuko na Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ataco yoshitsa ku banyagihugu Burundi bakabandanya rero bashikiriza yuko ahubwo vyopfuma umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nubwo atangiye ngo yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo kuvuga ariko atagushira mu ngiro. Abanyagihugu bo bonyene bashikiriza yuko nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yobandanya akangana none gutanga imihoho bikamunyuma zuko rero ariko arahatirwa n'abatari bakeye gutanga imihoho ariko nanone muri rusange abashirwa mu majwi nanone nabo mugambwe kutegetsi wa CNDD-FDD aho bavuga yuko intwaro ya CNDD-FDD gushika ubungu rero ataco imariye abanyagihugu. Ndabibutse yuko rero Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarikana wenyene nk'utegerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Abanyagihugu bavuga yuko yoba yaramaze abanyagihugu ni nyuma yuko rero yihagiye amatongo atari makeyi na cane ayegereye amabarabara ku gisagara ca Bujumbura nimero ya 3 huko amasoko yacu avyemeza. Izo nimero zitatu rero bivurwa yuko Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika afise yo nanone ibikorwa bitandukanye na cane amatongo yoba yarasumye abanyagihugu. Ubandanije nanone ashikiriza amakuru acanyuruzwa abandi bagakubogurwa gushika batagihema. Ayo makuru rero twagerageje kurondera umwe mu bahora bakorera mu nyubako nanone za Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ariko ivyo yishuye birateye ubwoba bivanye n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biravuga yuko rero mu rugo iwiwe gushika ubungu umunsi ku munsi umwanya ku mwanya ariho nyene imiduga izanye nanone abanyurujwe gushika ubungu rero irahinjira buri masaha ariko nanone ica isokanye ibiziga nkuko vyemezwa namwe mu masoko yacu kubw'umwe nanone yatuyagiye ariko nyene atashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumvo z'umutekano wiwe. None murumviriza uwo muntu yoba nanone agiye gusubirira umukuru w'igihugu nanone vy'imfata kibanza vyoba nanone ivyo bigiye kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi vyoba ari biteye ubwoba na cane nubwo ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari akamaramaza. Murumva yuko uyo none yoba aje nanone kubandanya gukora ibintu nabi cane mu gihugu c'u Burundi aho igihugu cacu Burundi cozama kibonekezamwo amabi ateye ubwoba afatiye ku bikorwa bitandukanye. Nayo rero ayandi makuru akomeye cane nkuko twababwiye yuko na General Prime Niyongabo gushika ubungu rero umukuru w'igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi yatanguye kugarukana amoko mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo abasirikari bashika 28 bari bapfungiye mu ikambi ya Cibitoke gushika ubungu rero babuzwe irengero na cane ndabibutse yuko abo basirikari 28 ari bo nyene nanone bari bakuwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho bari barahiriye kurwanya umwari wa M23 bivanye nuko babona yuko yoba ari ukwiyahura. Abo basirikare rero gushika ubungubu
atawuzi irengero ryabo bivanye nuko General Prime Niyongabo kuva kuwa gatandatu yokishikira nanone muri iyo kambi ya Cibitoke. Abo basirikare rero barapfutswe nanone ibitambara mu maso gushika ubu rero bajanwa mu kibanza kitazwi. Ntituraronka amakuru abivuga ko bivanye nuko nanone abariko barabirebera hafi bashikiriza ayo makuru, aho General Prime Niyongabo ngo yatewe agashavu nuko badapfunzwe nkuko abishaka. General Prime Niyongabo rero iyo bari we nyene yatangaga ikizere mu banyagihugu, ariko gushika ubu rero abanyagihugu bahejeje kugaragaza yuko nawe nyene yoba ataho atane na Gervais ko buce bataziranda kugarika. Gushika ubu rero ariko haribazwa nanone uzotwara igihugu c'u Burundi kugira ngo abanyagihugu bashike kwiterambere nkuko vyama bivugwa. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba nanone yobandanya arongora igihugu c'u Burundi, ariko nanone atagikorwa na kimwe kiranga yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akwiriye kuba umukuru w'igihugu. Dufatiye nanone ku ngene yoba ahejeje nanone no ku kiringo yoba ahejeje nga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi bitandukanye yama yibonekezamwo. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abamufatira ingingo zikomeye cyane zo gushikiriza mu banyagihugu. Biravugwa yuko rero bataba babandanije bazitosora bivanye nuko ingingo yose yo yama afata nga mu gihugu c'u Burundi nanone iba nanone itaboneye nkuko amasoko yacu avyemeza. N'abatavuga rumwe no politiki bakaba babishidoma ko urutoki bavuga yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho nkuko yama nanone avyishikiriza imbere y'abanyagihugu, aho yavuga yuko umunsi azobona atobandanya nanone atariko aratunganiriza abene igihugu azoca nanone yijana. Gushika ubu rero vyoba bigeze ngo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abandanye nanone atange imihoho bivanye nuko ariko haraboneka yuko wewe nyene gushika ubu ngubu rero atabashije kugira ico atunganya. Reka rero twigarukire kuri izi nkuru zikomeye cyane kandi ziteye ubwoba ziriko zama zibonekeza mu mabohero agiye atandukanye, aho nanone ibiziga biriko biratorwa mu mabohero gushika ubu ngubu rero na cane mu kiringo kidashika nanone indwi imwe. Biravugwa yuko rero hamaze gutorwa ibiziga bishika bitatu, bikavurwa yuko rero vyoba ari ivy'abanyororo na cane nkuko ku munsi w'ejo ariho nyene hibonekeje ikiziga, aho nanone baciye bakigegeza nkuko amasoko yacu mu iwero rikuru rya Gitega avyemeza. Ku munsi w'ejo rero niho hibonekeje ikiziga, bivugwa yuko coba ari cuwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Umuryango wiwe rero nyene ukiheza kumviriza ayo makuru, abanyaryango biwe baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kwigarukira ngaha kwiborera kuri rya Gitega kugira ngo barabe nanone ingene General Arengiyome Bunyoni niba vyoba ari ukuri canke vyoba ari ububeshi. Gushika ubu rero atagakuru bararonka kuvyerekeranye n'uwabo bivanye nuko amakuru akomeye cyane ava ku micungararo y'ibohero rya Gitega bemerera Burundi News TV ko batigeze barekurira nanone Yesenti umutambukanyi wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi we n'umwigeme Darlene Bunyoni kugira ngo nanone barabe uko umuvyeyi wabo yifashe. Gushika rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira biriko biribazwa niba General Arengiyome Bunyoni niba yoba agihema. Ni munyemere rero tuzobigaruke ko muyandi makuru akomeye cyane. Ndabibutse yuko mu ruzi nanone mu nzozi zitandukanye nga mu gihugu cacu Burundi hoba mu ruzi Rusizi ariko hama hibonekeza kandi hatorwa ibiziga. Gushika ubu rero nanone abagirizwa ayo mabi yose biravurwa yuko ari imbonera kure. Gushika ubu rero muri CNDD-FDD ibintu biriko birakorerwa birateye ubwoba, na niyo mvo rero gushika ubu ngubu rero itunga ry'igihugu ibikorwa bitandukanye atakindi naco nyene kizobandanya gitera imbere nyuma yuko rero intwaro ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataco ishoboye gutunganiriza abanyagihugu. Amakuru akomeye cyane je kudushikira rero ava mu mitumba itandukanye aremeza yuko ho bahejeje gutangura amanama nanone yemeza kandi amagarira abanyagihugu kwikura ko intwaro ya gahotoro. Ibi rero biravugwa yuko bitazoteba na cane umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD gushika ubu mu gihe utarekuriye nanone n'abatavuga rumwe n'uyo mugambwe kuba nanone bo kidegevya nkuko uwo utavuga rumwe n'uwo mugambwe gushika ubu rero ariko ararongikirwa imbonera kure zikaja kumwiyamiriza na cane zinakora amabi ateye ubwo. Munyemere rero tuze kubigaruka ko muyandi makuru akomeye cyane. Ndabibutse yuko rero iyi ni nkuru y'umubabaro ari uko imbonera kure zimwe ziriko nanone zama zibonekeza
kwivanga no mu bikorwa bitandukanye vyo gufata abigeme ku nguvu nkuko amasoko yacu avyemeza kandi amakuru dukura muri zimwe mu ntwazangabo umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ibintu birateye ubwoba. Umwe mu mbonera kure rero twayaze gushika ubu rero yatuyaje ibintu bikomeye cyane turi bwabandanye kubashitsa ko mu makuru yacu bibaye mu nyuma z'uko rero hari inama yari yaheruka gukoranywa none n'uyorongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD aho yamagarira izo mbonera kure kuba none zikurura ko imfyisi zigasigaza intama mu gihugu cy'u Burundi. Rero abategetsi bakomakomeye niba bose boba ari abicanyi ruhebwa twoba none tugiye gutunganyirizwa nande mu gihe umwere igihugu none adafise akaryo ko kugira ico ashikiriza na cyane ku vyiyumviro vyiwe vya politiki n'ibindi vyiyumviro bitandukanye. Ndabibutse yuko rero nibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi vyose bishimikiye kubijanye n'intwaro nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nave mu gacereri ashikirize abanyagihugu areke kuduhenda bivanye nuko turarushe nkuko bamwe mu banyagihugu none badushikiriza amakuru akomeye cyane banagaragaza umubabaro. Munyemere rero ayo makuru twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu bindi biganiro n'amakuru tubandanya tubashikiriza kuri imbonesha kuri yacu ya Burundi News TV. Nizere ko aje gupyonda ijambo sabone nshuti munywanyi kuba tarabikora akariko karyo ndagusoma nuko musi video ranchiza musabone upyonde ko uracora akazojyana nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Nizere ko rero waje gupyonda ijambo sabone nshuti munywanyi wacu iteka umunezero nibyo tubifuriza kuri mwese muherereye nga mu gihugu cy'u Burundi abaherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini na mwese muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure mbahaye kanze rero mu yandi makuru yandi twabateguriye gushika ubu rero Burundi News TV ndabibutse yuko ari ijisho ry'umwene gihugu adafise akaryo kwivugira. Gushika ubu rero urarikure none gutera commentaire kugira ngo tuyaje kubijanye n'iko birakorwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari abanyagihugu rero bafise umubabaro bivanye n'ibiriko birakorwa n'intwaro ya CNDD-FDD. Abandi rero bakaba bagaragaza umubabaro bivanye n'ingene abategetsi bakomakomeye bariko barabandanya amabanga yabo bivanye nuko n'abenegihugu batariko baratunganirizwa uko bikwiye. Ndabibutse yuko rero abenegihugu bo muri Cankuzo bariko baragaragaza umubabaro bivanye nuko bariko baratozwa amahera none badasiguriwe kandi ivyo bariko barabasigurira ntivyumvikana na gato bagashikiriza yuko rero ayo mahera ariko aratozwa none ari ayo azofashwa none mu gikorane umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye azogirira muri iyo ntara. Abanyagihugu rero bakaba bemeza yuko ivyo vyose bidakwiye bivanye nuko hari imiliyoni amajana 3 ziba zigenewe ivyo bikorane n'amasengesho y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. None rero ninde yoba azoza kuna none kurenganura abanyagihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Turategereje rero umwanya ku mwanya harashobora kumvirizwa ikintu kibi cyane. Ni munyemerere tuze kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye nimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.